ico jewe ntakunda ntibisigura yuko Mbahayaga nabo ataca gikunda. Ego. Kandi ntibisigura ivyo adakunda ko je nta kintu abikunda, umwisi ni uburenganzira bwiwe kuko ntawe ukontorora uyundi. Okay. Mu bintu Pasiteri Mbahayaga yavuze bijanye no kudakora abantu ku mitwe kuri Pasiteri Christine yarabishigikiye. Uravye kungene yicira bugufi, uravye kungene Akana guca bugufi n'abiyorobeka bariho kugondamika imitwe nk'ibihoro baruzuye abantu. Okay. Christine kumana nka kuja kuri media kubera arafite amafuti menshi no kuvuga ntabwo azi kuvuga neza. Ndabizi. Christine kumana ubwiwe barabizi ko ari we yasambuye uwo bita Sibomana Kivi hamwe na Apotre Sibomana Kivi hamwe na Eva umupotre bita Eva sinzi kumuza afite udushatsi akiri muto. Ikira cyo kigira kabiri bakoranye imyaka 6 avuga bya bintu byakanguka asengera abantu bakazintahe kuri telefone ngo bakiza ariko imyaka 6 muri ko mugendana n'umuntu gitwa ngo n'umukozi w'Imana atigera afite yo gusengera abantu muhuye ujya mu ntabara umubesha. Icyo twapfuye nagomba ko turi kumwe nanje nemere ko bijya bintu ko ari ukuri mene ko hari n'abantu asengeye bakiza apana kwa manumva intahe gusa kuri telefone. Imana yoja wumvira guhamagaye kugira ati byaje mamaza mode sitaka gukoresha kandi uzokora muri prophet baraki uzobura mu prophet wo byifata mu gute ngo nzoba mu prophet. Yego no banza kwigisha impaka nka Mose wo muri Bibiliya ngaho nkayihareza nkayibaza. No banza kwigisha impaka nka Mose wo muri Bibiliya ntifise igikombe ngaho abanza mbwire ico giye kubamo nimara ngaho kibaye mu inzoga ikaba mwa musteri kikabamwo vino bitanemera uko ari Imana bimbwiye kabimbye naho no yireka. Ndakunda mama buntu nawe ne yigisha uburyo abantu bakwiye kwitwara. Aho turi kumwe gatanu bya mu myambarire mu myitwarire. Na bamwe bo muri Pentecote ndabemera uko muri Pentecote biracyafuma naho hari gibabishira mizigo. Ubundi sikia nkunda muri imisi nujya mu star bitwa Roriro. Roriro? Yes. Roriro mbere sinamwemera ariko ubu ndamwemera. Okay, mwemera kubera iki rero? Kubera ko Roriro cyabona cyose kimubyadira ifaranga aremera akagikorera. Aho ndumva ari ku ruhande rwa Alvin Smith. No biratandukanye. Smith asika muri iyi minsi yiyemera birenze bigatuma n'izina ryiwe ryangirika. Ego. Yiyemera birenze birakononera izina. Amukora urigero ubona Roriro yatobaguye amapine y'abantu. Niyo mpamvu cyatugaruka tuvuga tuti bino bintu abishira mu ubwenge nahava hura na bya bisambo ngo bihava bimononera izina. Rero umuntu yumvise bivuze uko ahava yubasa ngo ugwana Fabrice ariko mu bwenge Fabrice n'umunabwenge kandi ndizera ko nta perezida yakwemera gukorana n'umuntu atagira ubwenge. Nukuri ko Imana umuntu naho yo bagiye yahunze igihugu agakora amafuti akagaruka mwereke yuko isi hinduka. Yeah. Ntabwo bisubiza ariko ngo reka ndagushire mwibuye. Kuko ndakurahiye baje abantu bashira mwibuye abandi je nabo bazokwisangayo. Mwe bantu muri ko barakurikira kiko kiganiro. Niyo mwemera yuko uri umukobwa w'umugore wanje wa kabiri mumbwire ngomba kumukwa. Aswi ntabwo ari kubesha. Niyo muvyeme ukura mu mana yanyu. Munyumve neza reka nacire ko bidinga byenga. Ngo iki? Ndakugamiye ndakagumizamwo. Ndakakomba ubwa ushaka kombi umugore wanje wa kabiri hano madamu wanje turi kubari hari yari karanyumviriza byakweli cyane rwose ari hari yari karanyumviriza yarabyemeye cyane. Hano muri comment niyo bavuga ngo oya ngo umukobwa ni gasundutse za guca mpero bishiraga bashi bashabita kuri bya bintu wavuga nabi. Yes bakunzi ya Gatech TV reka ndabeka zino ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira babana mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi waba uri media sport ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes iyo ntangoye gukora ikiganiro imisi yose ndakubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni ntambwe imwe isubiza inyuma ijana mu bukene. Rero iyo ukora ibintu byawe ukabona ntibigenda neza kora cyane wizere ejo biragenda neza kandi cyane.
nkuko mubizi kuri microphone muri kumwe na Mignone Dora ya Gatech TV. Mbashaka kubaha show ino munsi ni nta kubita umuntu ngaha anye muraza kuba mumbwira. Reka ndamuhe ikaze abaramutse. Chimamanda Moses. Yes madam. Umeze gute? Meze neza gose cyane kuzina ry'Imana. Muri presentation nabwiye abantu ngo ndakubita umuntu. Tankoresha ibyaha bandanye. Amakuru yawe. Nimeze gose cyane mwewe. Twe tumeze neza. Okay, ni byiza gose cyane. Ya, karibu kuri ya Gatech. Murakoze. Jewe ndashaka ko tuganira nk'umucimamanda Moses ariko hari umuntu atakunzi kwere ngo ndababwira ngo witondore vrema. Ntabwo ngomba yuko nidondora utazazomenya napfuye ntacyo. Utakuze zo barakumeye? Ya. Sawa ubwo nyene barabyumvise. Uyu munsi rero guys hari abantu benshi cyane babonye uko ibiganiro baravuga bati ifoko nawe rero sasa ufite ari abantu baba bazi ngo ega je nawe turafitaniye konfi je hari matati je nawe dufitaniye kwe turafitaniye gose cyane we ne mwabitanguje muri corona na Smith ngaho magiye ngaho muranyurira ngo vuga amajambo ngadakenewe muragayana vrema bese waduta we mwabitanguje ariko nta bifu dufitaniye ariko n'ibintu bisanzwe niko za entertainment zimeze ahubwo je shaka ndakwaza uje bamuziza usanzwe agira na beef n'umuntu canke n'urondera beef kugira ngo urashusha imbuga je sais pas nige ndayironda kugira ngo menda bavuga ariko nta gushyuha umutwe muri ubuzima tubaye mutangwe gushusha umutwe n'abantu wona apfa jewe rero ntuzusubire kunshusha umutwe jewe ndagushusha umutwe ne wabitanguye watanguye kuvuga yuko ugiye no kuramusa umuhungu ngo ntiwobata ko hushiwe ne wabitanguye ndakwisabye ariko nitangira impanuro ushufata agapati gato ushura gaco wayi vraiment impanuro zimeze gute we navuze ko ugiye ngo ntaguhushire ngo wocumugaye je navuze nti reka ndabisubiremo kugira ngo abantu bavyumve neza bombe ngene wambeseye navuze ati like uri umukobwa ukagenda kuraba umuhungu ahantu yibana ugenda ko muraba ngo agira iki okay voilà uwo rero sasa ugiye kuraba umuhungu urazi neza natanze akarorero aba muri chambrette eske mu nyuma maybe après bon nk'amezi 4 ukacuvuga ngo urafise inda ngo urafashwe ku nguvu koma wafashwe ku nguvu gute kandi ariwe wigemuye cyo nicwe numva no ivyo birumvikana ikindi naco igeze ku posting ukambeshera reka no numva kubera kiba cyo wongera kuvuga ngo ugiye ku muhungu ntaguhushure ngo twere vuga ko adakomeye wakongeye ko ku mpamvu za nabivuze kubera tubana n'abakobwa mu makarti yavuga nta kantu wigeze kubona ko karasibikira abantu bariko baravuga ngo ugiye kuraba ngo umuhungu ibintu nye ndazi warabibonye ariko we ko bariko babivuze wewe je nabivuze kubera ko ndariko ndabwira abahungu nye rero vyemere vyarabaye reka kwanza mazina kubaze nanje wavuze ikindi shaka buri ngo wagiye kuri hotel umuntu hari yagutumiye ngo urabikwepa ngugeze usanga yagutumiye kuri hotel rero reka ndakubwira wari wayoboye kari kuri hotel okay je navuze ati hariho ahantu okay urana nk'ikibanza nicayemo nakabari andi nikibi wica hano habivuga yo ni heza vuga hari ikimvura okay hama ndavuga ati ndeja imvura igitangure kugwa ndeja ndahantu mu gatusha wibaza urumva uwo muntu rero yanumye ko je sinari bon je narahantu nyine yari umuntu nkuko urana nko kumuntu ashobora kuvuga ati je ndagufana ndakunda ingene nkuko wewe wambwiye ati ndakunda ingene ukora hawa ndavuga arambwira ati rero wewe uzoze tuvugane hari kungene numva ashaka gusapotinga rero mugane tazwe ndahazi sivyo aho hantu hari nari ndahazi hari akabare mugabo ariho urumva n'uburyamo acha ubwo ati ni muri hotel ngira no mu cumba yagiye muri hotel yagiye ndamusanga kwabwenga turabamenyesha turabutse banza wumviriza hari mu gitondo
Jesse agiye aravuga ati okay uko umuntu aba guhamagaye faut pas kugaye umuntu kamwe none nk'ubwo wo mpamagara vraiment nkabyika ushaka kandi ari ku murango ndagenda rero nshitseyo nashaka kubwira rero bon ashaka kumpamagara ngende tuvugane ndavuga ati rero ibibanza byo kuvuganiramo ngaha mbona ari byinshi reka tuvuganire ngaha wari ugiye kumusaba iki oya sinagiye kumusaba wabuze ko wabwiye kumusaba amafaranga ya project oya ahubwo we niwe yambwiye ko ashaka kusaba niwe nyene yabimbwiye we nawe curagira ngo agusapoting yego ndagenda ndamusanga hayi ibyagusaba birahari mani birahari byagusaba bitera ubwenge bukizi ko mu Kirundi bavuga reka yenda biheze ntace jesho mbwira ikosa ryanje aho rihagaye yes ikibazo mbwiye kwicaramwo mbona nyene sikiri nyene ko nari ndavyiteze hama ndamubwira ati jahoze nshobora kuhaza rero abonye ko ndabyanze acatangura kumbwira urumva aha anye sindi musaza we sindi muonke wawe yagize neza gose cyane ego ndumva inyishu yiwe mugabo je naciye mbaza ikibazo rero sasa après nimba umuntu je ndi umukobwa ndakuze ndarenze imyaka 20 mirongo ahubwo yego wayitombwira ati jewe ndafise ubufasha nshaka kuguha maybe ndafise imodoka ndafise ubundi bufasha bungana gutya mugabo nawe inyuma y'ivyo hari ikintu uza kwibwira ko uyu mukobwa nimubwira kiri kure uyu rufu ugomba kurufata ntabwo uvuga ngo ngomba kugufata iyo urufu ushaka kurufata ntuvuga ngo ngomba kugufata urufu ko bitahigera hanyuma rukaza rukurikigera n'urudagara wasize ko amuga tuzamu sinafashwe rero sinafashwe barafashwe bamureka aca kudanganya mweba yewe narafashwe mba mfise ibindi nana hari ico na je mfise no uzogenda uraba abakobwa muri benshi no apana oya yo ni nziza uzogenda uraba abakobwa ndayibona umva uzogenda uraba abakobwa benshi bakunda kuronka amafaranga avuye ku bagabo ntabwo bigira baba bakiri okay je uyo ndayafise biba biboneka biba bigaragara ngoya negetse abazi ndakubwira iyo aho ntari kubivuga ni mu gihe aba yarabikora uno munsi nkagendera mu modoka isa neza uno munsi nkafise ibindi bintu donc ico gihe ntavyo nari kuvuga dovise ngaha abakobwa baturiye amamiliyoni n'uwo munsi bakigenda ngaho muri binono voilà abo rero ntibabivuga mugaje ko ntavyemeye mpita nko kubivuga barabivuga je ndabizi ngaho uwo nigeze gukubita ntaraja mu vy'agakiza mu nyuma aragaruka ambwira ngo burya ngo yarasabye ndamwimakana inzu yuko yampaye mwe murabesha bandanye bine ngaho abo rero abo sije uwo sijewe twarabamenye kavuze izo ndirimbo z'abana sawa jewe uko mugabo je nashaka nyene vraiment abantu babonye jewe wamvuze ko ibintu bibi ubabwire ko je ndi umwana mwiza sha oya uri umwana mu bino biracyari mu bibandanye none ushinjiki vraiment ushinjiki ushinjikira abantu ko ndi umwana mwiza nyene ndabize nivyo mwigirisha ndabize ntimuhora mwinihisha niyo muri hariya mu ijuru yo muri Afrika y'Epfo sawa yeah anyway reka basi tubandanye ntabwo none ngire gute yego byemera ikosa ryabaye nta kosa ntabwo abafite nimba uri muri abantu badatsindwa jewe sinemera twe turi baba rutazaro turabizi Imana ibandinde mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu je shaka ndakubaza uhera imperanye ntajya uremera Yesu kweli Yesu ndamwemera gose cyane ya okay hari akantu nigeze kubona wapostinze uravuga ngo Yesu ngo nimba ngo Imana ipfa nimba igiziki ngo Imana irakagira iki niki why rige jambo kandi abantu nimba Imana ipfa agapfigumeyo ntizogaruke ya nimba Imana ipfa wowe uremera ko Imana ipfa bo je nemera ko Yesu yapfuye amakazu apana singubajije Yesu wowe uremera ko Imana ipfa oya Yesu bo Imana ntiyopfa bien sûr so Imana ntabwo ipfa rero byapfuye ni Yesu n'umuntu ariko yasizwe amavuta n'Imana n'umuntu none ko bavuga ko Bible itubwira ko Yesu yari umwana w'Imana kandi umwana w'Imana we nturi umwana w'Imana se Bible ivuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana we nturi umwana w'Imana abo rero nabiziye Yesu bose turi abana b'Imana na Yesu ariko
no Yesu ubwe nk'umuntu yarapfuye ariko si Imana yapfuye. So binabyemera ya Rega yapfuye ko yigize umuntu. Imana yigize umuntu Ya ibana natwe. Iracumitwe iraroha irasonza Imana uremera gisonza. No kuvuga ngo yemeye kuva mu ijuru yemera kwambara umubiri kugira ngo itushuke. Yirire kubitwa inkoni n'amakofi. Ingumi nyinshi. Ntabwo ari byo bijyana n'ibinyana muzasore gusuzugura Imana. Ibyo bintu Imana izona bibahanira gose cyane. Imana ikwiye abantu baba. Nzofata seance bidusigurire neza. Reka dukoroke. Yes. Bagati babanda Moses. Yes. Kubera iki ibintu byose bibonera muri kote negative. Ni kubera ko benshi batenda kuvuga negative naje nka cyamitamo kuvuga ibyo abandi basa kuvuga. Donc ibintu biri positive ariko ubibona. Ndabibona kandi ndabibonye gose cyane ndabivuga. Okay. Hari abantu ukunda kuvuga cyo tureka kamera ku ba prophet kuko ni bubangamiye. Cyabibwa. Oya Jane mana yanje Jane mana ntinyumve nabi jewe kubera ko hari baba bagufata vuga. Bampora iki jewe bambonye he. Bamakoranye ikiganiro n'ubatuka. Ko je peje ko ikiganiro bunyeshanyi kandi uzira kunyikuruka mu gindi kiganiro. Ndabizi. Okay, kubwawe donc nta ba prophet bukuri bahari. Nta numwe. C'est vrai? Yes. Okay, ntabwo kwemera Bibiliya? Bibiliya ndayemera kandi nibwo bu prophet. Okay, hari ahantu muri Bible handitse havuga ko hari abantu bahawe impano nyinshi y'ubuvugishwa y'ubuvugishwa nayo nyene rimwe. Why rero tutabyemera? Ibyo biri muri Bibiliya hajya byabwira abantu baza bagusigurira ubuvugishwa mugabo nyuze mu jambo ry'Imana atari byo bifoneye bivuye mu mutwe. Pardon? Uvuze? Muri Bibiliya hajya hasigura yuko ari abantu baza basigura ubuvugishwa bifatiye kujya muri y'Imana atari byo bikuriye. Donc nta muntu ashaka kukubwira ati reka ndaguhakarira kamwe kari muri Bible. Yes. Uribuka Ezekiya agomba gupfa sinzi ko abantu wasomye. Yarasenze Imana kumuhanurira. Esaya akagenda kumuhanurira. Akamuhanurira kubera ko yasenze Imana ikamubwira ati nyongera iminsi hama aramubwira ati genda umubwire ko ndamwongere ko mu myaka 15 cyane. Sasa iyo si prophecy. Ibyo mu isezerano rya kenda byemera byinshi uko tubisoma wabona yuko biri mu buryo bugaragara bufadika. None uyu munsi ninde ashobora kuza kumbwira ngaho ko Imana inyongeye yindi minsi 10 yindi myaka 10. Ntawuri. Kubera ibyo mu isezerano bishasha kubera kutemera ko bibaho. Mu isezerano rishasha uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa turabibona yuko byabaye mu buryo bugaragara bufadika ariko ababuye umunsi nta kintu ngaho bahanura gihari. Baguhanurira umugabo numaze je bazakubwira ko genzo w'umugabo wawe maybe baguhanurira visa baguhanurira indege byose ntabwo ari ubuhanuzi byo n'ibintu umuntu ashobora gufona ariko wumve ndemera yuko abantu bafise impano zitandukanye. Yego uko no mu bapfumu ari abantu bashobora kubona ibintu by'iwawe. Ntabwo rero twaha credit abapfumu ngo turuke guha credit abantu bakoreshwa n'Imana. Mugabe izo credit ubanza kuraba izarizo mu buryo bivugwamwo n'ubwo ari bwo hari umuntu ashobora kukuraba akavuga ati je buko niyumvamwo ndabona ko imyitwarire yawe atari myiza. Iyo mwe ndemera yuko ihari. Yego mugiye kuza ngaho mpanura yuko ngiye kubaka inzu hari ndangahamba ikigurisha ku buntu iguri iyo nzu so ibyo bintu Imana wenda kukubwira ngo igiye kumpa nk'ivyo hayijya ndaya ibyo ntabwo ari byo n'ibintu. Okay, mugabo jewe ikintu nemezanya nawe ijana kwijana. Nuko hashobora kuba hariho abaprofete b'ibinyoma mugabo ahantu cyangwa contre nawe nuko hari abaprofete b'ukuri. Abukuri ntabariyo nabo mvuze bafise izo mpano z'Imana zo kuraba ibintu bagashishoza. Okay. Mbende kubaza urigera ubona ngaho mu profeta nko mu Burundi yigera hanurira igihugu cy'u Burundi? Ntari wigeze guhanura ko inzabu Apex itazizoboneka amatukazibona. Madaguca umugendaritse. Bandanye. Nitwazibonye none. Zahabu zari zisanzwe zihari yagiye kugereranya ntabera avuga ati zizova mu Kirundo ziko nuko ubu numvise banyakubahwa ngabo ariko atubwira yuko ari bariko barazonona urumva ntabwo Imana yakurangira ibyo bintu hanyuma ngo
yongera ibizenemwo ibintu bivyonona. yashatse gushitsa isezerano ico yari yarabwiye mu Asezerano ryiwe ntabwo ngaho burya n'ububeshi nta sezerano ry'inzamba zisanzwe zihari naho yoshika kagahora kanuma ngaho tuzoguma tuzibona natara hari twarazibona. Mugabo jewe hariho umuntu umwe nigeze gukoresha ibiganiro kandi w'umuprofete niwe yambwiye ndiko ndamubaza about ibyo uvuga ibyo kunda kubaponda arambwira ati niyo numvise ndamukunze aravuga ati birihe mama na Moses ko yomvuga kose nawe ndemeze ijana ku ijana ko ari umuprofete urabiziho. Oya ntawenzi papa ntawenzi nzomukubwira nzoguhuza nawe yavuze ati kuko hariho ibintu byinshi uvuga bituma badakora amakosa kandi barisanse kuyakora no kuvuga ngo wowe uratuma nawe gituma n'umuvugishwa nuko hariho amakosa bevita gukora mugabo wakoze batabizi gukora amakosa mugabo kubera ko wabihanuye baravuga bati aya makosa nayo dukora. Ntabwo ari kubihanura ni vya bindi mvuga ngo Imana yaduhaye ubwenge bwo gushira ubwenge kugiye. Yusize ubwenge kugihe buri kintu cyose uragisesangura ukabona ko kirimo amanyanga cyangwa kutarimo amanyanga. Rero nka mwebwe abakobwa iyo kenshi na kenshi muhuye n'umusore ndabizi ko bizi uti uyu musore naho ari karambwira amajambo ndabona yuko ari karanyifuza. Naco bayabikubwiye uramuraba mugisha ukamumenya. Ego ico cyose nico. Ya so uwo muntu ntacavuga ngo uri profete no wakoresheje ubwenge karima n'Imana yaduhaye. Burya abantu bose hano kwisi ndemera yuko bari n'ubwenge ikibazo nuko bamwe bikura mu ubwenge nibakoresha ubwenge Imana yabahaye. Ico nico kibazo cyo nyine dufise. Kandi ugiye kuyukoreza neza ukaraba wasanga twese turi ba profete. Bya kweli. Yes of course. Okay. Uruko yafite ndimi nkanje. Baba ndayu. Nisiga. So. Because I don't nisiga. Okay, that's good. Okay, reka tubandanya nibo. Hari ikintu kimwe numva no kubaza kandi bon, just kubera ko je ndashaka kumenya kubera ko malgré ibyo ukora jewe hari ibyo ukora nkanabikunda mbese nkavuga ati yego mabye ikintu ni sawa wakoze ukivuga ko mugabo je ndashaka ko iyo wavuze umuntu genre ikintu kibi niyo yakoze ikintu ciza basizohora ukivuga iyo bibaye ibintu byiza mu Rwanda bivuga kenshi urabona yuko na bamwe nagombye kudoma ko amazina ariko cyane cyane nk'abo bahi wacu bari kwavuga ukuri ndabishigikira. Yego nk'akaruru kari hagufi hari gihe iwacu nabwo bakira ibintu neza yuvuze ibintu bitagoroye bakiyumvira ukundi kuntu. Uvuze iyo iwacu ukoze ibintu bitagoroye hari gihe bahora bakwiyumvira ukundi kuntu. Rimwe na rimwe bakavuga bati uragwanya abadukurira rimwe na rimwe. Yego ariko nk'ubu nawe nk'akarorero abadukurira bakoze ko kuza kuzana bari abarundi bari muri Mozambique bariko barapfungwa bahuriraho n'ikibazo nabishimwe navuga ni ibintu ni vyiza gose cyane. Yego kubera ko no muri n'abanyesirayeli bari mu Buholandi hari ibibazo bariko bahuriraho navyo ariko Israeli yarungitse indege yo kuza kubakura navuze nti ibi bintu turabikuza. Yego ibintu bikozwe ari vyiza ni ngombwa ko tubikunda ariko ibintu bikozwe nabi tube tubwisha ukuri. Mugabo je kesi wanje ufite niyo kuvuga ibintu mbona yuko abandi batinye kuvuga kandi bitagoroye. Yes. Hari ikindi kintu cyashara nyibaza genre iyo uriko uravuga surtout kuri politique nto rugira ubwoba ukavuga ati okay nani igihugu cyane sinzosaba kukigendamo ko navuze ibi nibi bikora kuri leta nacaye cyane ko twege abantu usanga kenshi batinya kuvuga surtout mu bya politique bana rero gutera ubwoba. Burya no kugira ngo no mu buriri ujyamane n'umugore wawe ni politiki. Kuko kuresha kuvuga karimi kubesha kugira ngo no kuresha umukobwa ni politiki. Okay. Uko ibintu byo uko politiki ibamwe imitwe. Rero no mu buzima bwose nuko rero iyo tuko turavuga ibintu tuba twaremewe n'ibyo kurikira yuko byoza kubera ko nabatavuga barapfa ibyo urabizi. Ndabizi. Kandi urazi ko abantu benshi bankukuri. Rero mu gihe bokwa nk'ukuri nawe ntiwoca ukwanka ukemera ukabivuga igihe cyageze nkaho ukagenda kuko nabo twitwa ibihangange uyu munsi benshi nabemeye no guheba n'amagara yabo kugira ngo ukuri bakuvuge.
ikibi ni ugutyoza abadukurira uri kubahora ubusa. Okay. Urwaye miyope. Urwaye miyope. Ibyo biramfasha. Urayo manu uzayimbwira ibyo mbwira. Kandi ubusinya gusubiza ibintu birebire. Mbaza bito bitenda gusubiza gato gato ntusinzira. Nano bisi izuba rimfashe. Okay. Okay. Ukavuga nk'ukuresha. Sawa kugenda ko bavuga wiyoroheje niho bamwe n'abandi mvuga ko ibintu bibi gusa. Okay, bandanye ibindi bibazo. Sa? Uzi ko abantu bankunda abanyankishije. Zaba gukundisha ntacu turakundanye. Okay, next question. Okay, let's go. Hari ahantu wavuze ngo Jean iruka bako bakinyi bon turabona kibameka kugira ngo impano ikure ndazi ko hari abantu benshi baraba filme bakavuga bati bon je nzomukinyi wa filme je nzoba umukozi w'Imana mugabo like iruka avuga nk'umukinyi wa filme ukamuvuga ko ibintu ugasanga mu nyuma sivyo. Nibihe nkanzira ya bose. Nkanzira nguko ikitutu umuntu vraiment ngo nzira ya bose kibama kwisa abana vraiment. Abana ba abakobwa n'abahungu. Ya bijya byarenganye bijya turabizi bandanye ibindi. Warabihebye ntuzasa kumutuka. Nabihebye nzobandanya gose cyane. Cyo nindire nuko bazokwahukana. Ndagaje urindiriye. Yes. Ariko vraiment kubera iki? No, umva ntabwo ari gihe ndabipanga. Urabona ko bagiye ibintu bakora kenshi na kenshi turabiza akajagari kabo turabazi ariko ni umunsi mpamvu bariko baragerageza kubana cyane niko yako twabavuze. Iyo uri umuntu ufise ubwenge umuntu ariko arakuvuga abarika kongera izindi mbaraga. Yego ariko bavuga nabi. Abarika kongera izindi mbaraga. So ntabwo rero ngaho bakwiye kujya ngo bajagari niyo mpamvu bwambare wavuze ngo iyo bana ba prophet niko bavugamo hari bamwe bihindura ugasanga hari ibintu baretse kubera bazi ko niyo bakora ibintu atari byiza bijya kumugaragara. Jean prophet yabimbwiye nzoguhuza nawe uko wabyanka wabyemera tu. Zosha kumukira ngaje sizomita prophet nzomita umuntu umuvukanye. Nzomuzana nk'izina ryiwe n'umuntu nyine yambwiye tu ko avuga yarambwiye ibintu nanje numva ndamukunze. Ramukunze? Okay. Ndeko ndapress ivyumviro vyi. Baza ko mutazahurira mu vyumba by'amasengesho. Sinjayo. Yes, okay. Ntujyayo? Oya. Okay. Kugira ntese kanje sengera honze. Nzoba mbona, okay. Mu byaranje yitwa nzoba mbona. Hariho abantu bavuze ngo Jean nari kuri abo nyene bakinyi ba filme ukungene Jean usanga hari abantu bacika intege kubera babigize mu ruhare. Bivana n'ivyari byo niyo bakora amafuti tuzobavuga niyo bakora ukuri tuzobishigikira. Yes. Rero nshaka kuzohora basupportinga kubera ko nkubure kanda kuguha akarorero hari ifoto nabonye ejo postinze ya Kado Ravel. Byatwaranaga n'isheri rwanje arabizi. Nisheri wanje arabizi. Mugabo waramuhinduriye ejo tubona uramuhinduriye niko twabonye yuko yinjiye muri ya mazu y'abapfumu ngaho bita ngo ni ba prophet. Ari gusenga. Ntabwo ari gusenga. Ubu byo mwabana ninjiye mu nzu y'umupfumu mwavuga ko ninjiye gusenga. Ashobora kuba agiye kumuramusa kubera urukundo. Aha, sabona genzo jya rero mu muntu uko rukundo nabafitiye abapfumu. Nari umwana mwiza cyimama, nari umuntu mwiza cyimama, byemera. Reka kavuge kano ka. Okay. Mu majyabo make muri bano bantu bitwe yuko basenga. Yego hari abantu basenga mukuru ariko hari abandi bantu bavuga yuko basenga mugabo hari ibindi bintu ngaho bagamije. Okay. Kandi tumenya yuko satani burya ari n'ubwenge ntabwo ari kijuye. Okay. Rimwe na rimwe yakubonanye impano runaka aragerageza uburyo bwose yashobora kwico mpano yawe anyuze mu kintu we ukunda. Ego. Hari igihe hanyura mu byitwa ijambo ry'Imana cyangwa mu byumba by'amasengesho mugabo ugasanga ijya timi yitwa ibyumba by'amasengesho n'abashitani barimo. Ego. Iyo wowe rero ugiye kubera ukunda Imana ukunda gusenga barashobora no kugukora kugasanga impemu yawe ngaho yapfuye. Yangabire yawe Yes, gusa ngabire yawe yagiye kandi ibyo bintu birashoboka gose cyane. Imana irakora na Satani arakora. Ego. Rero iyo ubonye umuntu muzima yagiye muri bari abantu uziko iyo bageze impano zabo zikunda gupfa ntibyabuza yuko nawe umutima ngaho usimba. Kandi ejo ndamuvuze ndavuze ko twavuganye bandanye.
reka ugenda bandanya he. Okay, reka tubandanye abantu ukunda kuvuga jewe nsigaye ninda kuvuga mu mazina abantu kubera hariho bamwe bazo urumva hari ibintu ukungene biba bavuga ati ndusubiza mu reka ngende kame mu kumukozi kuri Christ Komana twese tuzi. Hari abantu rero bavuze bati rero ubunye cette fois-ci Chibamanda ko yahora yemera Apotre Mbayahaga mugabo kuri iciro kubera ko avuze kuri Chris ngo ntazosubira kuvugana ntazosubira kumwaprecier ntazosubira kugira iki kubera ko wowe ibyo okay no maybe singomwe ko umuntu byose avugira hano ariko beshi imana baze twavuga yego ico jewe ntakunda ntibisubira yuko Mbayahaga nabo ataca gikunda ego kandi ntibisugura ivyo nakunda ko je nta kintu bikunda umwisi ni uburenganzira bwe uko ntawe control uyundi. Okay, mu bintu Pastor Mbayahaga yavuze bijanye no kudakora abantu ku mitwe kuri Pastor Christine arabishigikiye. Uravye kungene yicira bugufi uravye kungene akana guca bugufi nabiyorobeka bariho kugondamika imitwe nk'ibihoro baruzuye abantu. Okay, Christine kumana nka kuja kuri media kubera arafite amafuti menshi no kuvuga ntabwo azi kuvuga neza. Ndabizi ntazi kuvuga neza ariko muzegere murabe Isidore Mbayahaga n'umuntu yigira papa w'abantu bose. Nuko ni papa w'abantu bose en fait abase ari ouvert ari yes uko washa kuba muto reka ndaguha nk'akaruru muri abantu cyitwa ngo abakozi b'Imana nk'aba profete. Yamaze kubona ahagaze imbere ya perezida ahita yumva yuko umenga yabaye ikindi kintu. Ugiye kuraba uburyo Isidore Mbayahaga akora muri leta arubashwe arakunzwe imbere ya perezida yamaho ariko n'umwana uyu munsi amutelefone ati ndagomaze dukorane ikiganiro avuga ati karibu ego me vraiment ariko ndazi ko wewe utelefone Christine Kumana ntabwo yaguha karibu wewe sa bon ndavyibaza antukuravye public affiche abantu bamukurikira abamaze gukora ama interview menshi no ntabwo ari uko ntabwo abishaka nakagaye mugabo ndazi ko umufaransa murondeye cyangwa uwo muri Kongo yagenda ariruka no mu Rwanda kuzaburisha baramurondeye aho namuvuga bamubaza ivyo namuvuzeho yagiye ariruka ariko ku bandi bantu menga ntibari kuri level yiwe ntabemerera no ndubaha mu buryo ari somati ati yandarika yego kuri pera yamushigikira cyane ubwo buryo ariko abukoramo no buryo buri somati so kijya rero Pastor Isidore Mbayahaga yavuze ko atabakora ku mitwe atabasunika atagira gute ndabishigikiye vure migena kwijana yes iyo uvuze naho ko like adakoresha kubera ko utaba wemera ko bijyakora biva ku Mana ntabwo biva ku Mana hari gituma kandi hari impamvu okay twakuranye kandi tukabigena bisigura ko nawe baby avuga ati burya ngo babipfa n'abisangiye yes rimwe na rimwe Ndako yavuze ngo babipfa n'abisangiye we d'abord hari amafoto menshi asirikira muri kumwe mbese imbere y'ibitabo by'Imana mugabo muri iyi minsi tukaba tubona ko umengo ni ya politiki ya Satani n'Imana kuko Satani n'Imana agera ngo bari bubaze no Kristo mu nyuma baravana uko bavanye twese turamenya histoire dusoma mugabo nawe na Chris umuntu arababona maybe nta biganiro mwigeze mutanga muri kumwe ngo tubibone mugabo twarabona amafoto kenshi yegera asirikiramo muri kumwe yeah alors ibyo bifitiye ubuhamya no look cyambere Christine Kumana ubwiwe arabizi ko ari we yasambuye uwo bita Sibomana Kivi hamwe na Apotre Sibomana Kivi hamwe na Eva umupotre bita Eva sinzi kumuza afite udushatsi akiri muto nawe wari Eva menga nuko afite udushatsi ngabo bajya n'abantu nzi mu rushengeri wabo naragiyeyo narasengeyeyo baraza amaso mu yana ariko kubera ubusamazi gaho baravana ikira cyo kigira kabiri twakoranye imyaka 6 avuga bya bintu byakanguka asengera abantu bakazentahe kuri telefone ngo bakiza ariko imyaka 6 muri ko mugendana n'umuntu yitwa ngo n'umukozi w'Imana atigera umutima yo gusengera abantu muhuye ujya mu ntabara umubesha icyo twapfuye nagomba ko turi kumwe nanje nemere ko bijya bintu byavuga ko ari ukuri mune ko hari n'abantu asengeye bakiza apana kwa manumva intahe gusa kuri telefone now
nimba nkurarije abantu ibihumbi 2 canke 3 nkavuga ngo muri mwebwe ndabona mwugwaye amaso sister uri tubwisha ukuri nta mu bandi ibihumbi 2 ntihabura mwugwaye amaso baba ari benshi ko buri kose baba ari benshi ubuje ngiye kuvuga ngo Imana irakigiye umuntu mbona agwaye amaso oh my god nako duratwumvira nawe baba telefone sa ko duratwumva intahe nyinshi zijya ntahe ni ntahe z'abantu mutazo hari umuntu wabuzi ya atabona no musabona ariho bono wambeshe ariko nibaza ko bari hari uwuzi atumva no musi yumva ariho nawe urakoze wibandaniriza ni amarangamutima yacu barakubwira yuko channel yawe ugiye kuvumwa kubera ngo nkoza mugisha Imana ko muze Kristo cyane rwose nibivugishwa ubundi jesha nakira niba bivuga wowe bombe je mwanibaze canke quelque part hariho ukungena usanga mu mwarashwanye mupfuye akantu kubera bo ico nemera cyo nuko hari umugani mu Kirundi bavuga ngo ntaze bana zitakomanya amahembe ivyo ni ibintu bisanzwe ariko gico navuze ni kubera ko namubajije yuko Imana yamukoresha ibitangaza jewe mbona mu myaka 6 twakoranye donc navyo wigeze ubona imwanya wose mwabana cyo Mana yanje je waziko ndatinya Imana urabize ni ukuri ko Imana ndatinya Imana iyo arambona Imana yaramukoresheje ibintu mbona ntabwo naza gusuzugura umuntu nk'uyu kuko ndabizi ko jewe nabandi ko nivuma ujya kugwanya ukuri wabonye naho wo gupinga birakuzanira umuvumo ego byo nivyo so mugero ntayobone ngaho na chena mani zo gukubita inkoni Imana igomba gukubita inkoni jewe baza gukubita indaya ziri mu rushengero zijya kujya ingaburo yera zo ngurazirimba muri korale turabaza benshi buzuye Imana yohera kuri bajya nyine naje nkabo wanyuma okay nk'umunsi reka ndakubaza akabazo k'amatsiko nk'umunsi ijoro nyene ijoro mwe muri mwijoro muri no mu guca mbere yes Imana woja wumvira guhamagaye kugira ati byarashima amanda mode shaka gukoresha kandi uzokora muri prophet bra yake uzobura mu prophet wo byifata mu gute nzoba ndi mu prophet yego no baza kwigisha impaka nka Mose wo muri Bibiliya ngaho nkayihariza nkayibaza no baza kwigisha impaka nka Mose wo muri Bibiliya ntifise igikombe ngabazo mbwire ico giye kubamo nimara ngakibaye mu inzoga ikaba mwa musteri kikabamwo vino mitanemera uko ari Imana bimbwiye kabimbye naho no yireka Tewo ikurikira naravuze ugomba ntibayigeza sa Imana ntibayigeza ugomba kuyigeza ngaha Mose yavuze ngo singenda ndasa ndabyaze simva ngaha je mvuga nabi dore ugendera mu birenge bya Moses nyene kurya nyene ega umva sister na Satani burya arahamagara problem abantu bafite bari abantu bitwa ngo abantu basenga ngo mwijoro ngo numvise ijwi ngo rimpamagara ngo ndi Imana yawe ko bari batebwa ko na Satani yoshobora kubikora nibashishoze neza barabujya mu kubahamagaye uwariwe bumviriza ijwi neza babishishoze babaze reka nakubwire kino kintu iyi Imana ikwemerera ikindi kabana wowe ufite maybe ubwenge buke bwo kubitahura irasubira ikazana ikindi kintu gikofuriminga ko ari Imana apara ngo naryamye ngo ndarota ngo mbona umuzungu aje yambaye imishatsi yera n'ubwanwa busongoye yambwira ngo byuka ngo ndabyuka ngo ndamusanganira mbona nguye mu nda turavugana ngo hanyuma dukubitana igipfusi zigonge nabaye profeta no avaye ko turangiza okay umbwira abantu ushobora kuvuga ati aba bantu barambera bon atuko biri ko nta muntu abura abantu yemera kamera nemera mu biki mu buzima busanzwe muri y'Imana nemera mu biki okay like ubungene bakora byumviro byabo nimba uvuga ati umuntu genda urabe nakana nakarakora ibi nibi stories zidoni bahayaga okay nahejeje wemera umuntu umwe no abandi barakurika ariko nahejeje okay cyambere ni umunyakuri
kandi icambere wumva ni umunyakuri okay ni umuntu avugisha ukuri atishima agenda kuri umuntu atishima hari ikigira kabiri ndakunda Apotre Sibomana Kevin nawe yigisha ibintu ubona yuko mu buzima bw'iki imyambarire yitwari ego ndakunda Pastor Kagiski Mark ya najabo ndabemera yes kuko urya n'umuntu umuntu atarimo kwishima cyangwa fata ibi akubiza uko urugomba kavyemera cyangwa ukanga ndakunda mama buntu nawe yigisha uburyo abantu bakwiye kwitwara aho turi kumwe gatanu ya mu myambarire mu myitwarire na bamwe bo muri Pentecote ndabemera uko muri Pentecote biracyafuma naho hari igihe babishiramo inzigo ubundi sikiya nkunda muri iyi minsi nujya mu star bitwa Roriro yes Roriro mbere sinamwemera ariko ubu ndamwemera okay mwemera kubera iki rero kubera ko Roriro cyabona cyose kimubyadira ifaranga aremera akagikorera aho ndumva ari ku ruhande rwa Alvin Smith no biratandukanye Smith asiga muri iyi minsi yiyemera birenze bigatuma n'izina ryiwe ryangirika ego yiyemera birenze birakononera izina amukora urigero ubona Roriro yatobaguye amapine y'abantu sha bigeni baza ko aragashavu basi urigero ubona Roriro ngaho agenda tukabafana oya bro so Roriro arakuze Jean Egalvin ashari mutoya okay that's good so Roriro ugiye kuraba muri iyi minsi aravuga ati naho bari 200 je ngiye kuririmba ndemera ndatwara ego ugazobona ngaha abandi bantu bariko baratwenga bamugani bande ngo mwarabu ngo amafaranga ngo wapi nakigenda ifaranga ryose uba wakore naho ryo barito riha agaciro guhaye ibyo urarira ikindi narabonye ngaho mu matiko bagombye kumuzanamo bamubwira ngo Big Fizzo yakuvuze ngo isigure Roriro yavuze ati jendi Roriro Fizzo ni Fizzo ni kuvuga ngo yase mu matiko ego kubera ko ugiye kuraba nk'abastari benshi bo ngaho i Burundi wacu n'abantu bakunda amatiku ataca bavyarira ego niyo mpamvu babonye ryari ntasubize cyane ibyo Semudiringi ari wese mavumbi yarimo ngaho avuga ngo agomba kumvugaho ibintu yatanye uburofa burenze ariko ibintu duteze imbere ni ngombwa yuko abari beef tubone ko birira umumaro ego abari beef itugeza ku rundi rwego apana beef idusenya iyo utanguye kuzana beef idusenya ngaho abantu bahita babona yuko turi mu matiku nka y'abana ikangereza ngaho okay ndumva je ko abantu vraiment wemera turahuriza ko kubera ko uri kurabiraba vraiment bafite narinzi ngo like nta muntu uza kuronka nawe uvuga ati umuntu genda urabe umuntu yakubera icitegererezo genda mugabo ko kameme bahari aho ni bon bariho nama n'abapostinze bazi ko rijya muri ry'Imana bakunda gutanga nama n'ari postinze ko ramaze ko yubaka imitima y'abantu ikintu jewe ngo hanya kuri negative okay ikintu ngwanye n'ibintu nzi ko bishobora guhungabanya ubuzima bw'abantu okay ariko ikintu manze yuko cubaka ubuzima bw'abantu negerezwa kukivuga reka nakongere ko nivyo utavuze uwo bita Fabrice uramubona Fabrice yarimo yubaka jewe hari ibintu byinshi nshaka ngira ngo je ko biganiro nka bibiri n'ibiburi ko niko bimara it is okay ujya Fabrice ndamwemerera ubwenge afise ni umunyabwenge ni umuhanga cyane from icyo kuvyemera aho ni sawa cyane gose ariko ikintu je mpora mvuga asizigoro hari ibintu mpora ngwanya ko nuko bamwe iwacu ari abantu uzosanga bariko baramwizeza ko bagomba kumushigikira ariko mu nyuma ugasanga nibo bagomba kumusenya niyo mpamvu ubona yagiye kwegera umutamu wacu perezida amusaba uburenganzira kubera ko abona ko hariho bato batari bamwemereye kubera inzigo niyo mpamvu cyatugaruka tuvuga tuti bino bintu abishira mu ubwenge nahava ahura na bya bisambo ngo bihave bimunonera izina rero uwo muntu yumvise bivuze uko hava yubasa ngo ugwana Fabrice ariko mu bwenge Fabrice n'umunyabwenge kandi ndizera ko nta perezida yakwemera gukorana n'umuntu atagira ubwenge
akorana n'umunyabwenge kuko abona yuko ari mumaro yagirira igihugu. Ya ni nkuko iyo wavuze naho ko like burya burya akoramwo ibintu byinshi like kuri wowe ibintu akora byinshi turabishigikira yego kandi turabikora rwose cyane twibaze yuko n'ubundi bizotera imbere. abo ikintu twebwe tugira kamakenga kandi nazi ko n'abanyakubahwa bacu bakunda kubitahura rwose cyane nuko iwacu hari ibisuma byinshi hejuru hari ibisuma abari kubabeshya nyakubahwa bacu barabivuga. Rero turibaza ruti uko biri kose tuzaba dusanga aho bariko bakora ibintu atari byiza ariko iby'iterambere turabishyigikiye kandi turi nyuma yiwe. ubwo nyene jari agaho zose gukora ikindi kiganiro kugira ngo hari ibintu byinshi numva ashaka kubaza ariko noneho nta kibazo rwose cyane ngira ngo nagusumbije akarimi ngira ngo nagusumbije akarimi. Oya jewe ibintu byose wari kurambwira ndabyumva neza cyane. Avuga ko turangiza rero ikiganiro reka tuvuge iby'ingenzi. Hariho kungere abantu jene n'umuntu mbe kwanza ico kibazo n'umuntu yakimbajije kare avant kuko je nagujije kuri statut ndavuga ati umuntu yaba afite ikibazo akintume kuko namusi tubagiye gutana mu mitwe. Hari umuntu yambajije ngo burya buntu Chimamanda uze kumubaza bijye ibintu byose avuga mbese nabivuga ko barako benshi bavuga ngo Chimamanda si umugore w'ikiragi ibiki nibiki biga byose niho bivuga kubera ko ufise umukobwa avuga ngo ufise umugore w'ikiragi. So narumvise abantu rero bariko baravuga ngaho bavuga yuko natwaye umugore ngatumva umuragi. Yego nakoreye mu bintu bijyanye n'abantu bagendana ubumuga bwo gutumva igihe kirekire nk'i Burundi nyoboye East Africa muri baje abantu bagendana ubumuga bwo gutumva. Yego ngira ngo kora babonye ko nkoresha bijya bimenyetso inshuro nyinshi no mpamvu babiketse. Ikindi kigira kabiri ntabwo nkunda kwerekana umugore wanje hano umuryango wanje abana banje ngo nze kubasamaza kuri simbuga. Yego kandi mu Burundi dusanzwe tumenyereye yuko hariho imico yo gutavuga ibintu ngo bivugireho nk'ibintu nk'amazina y'ibintu ibihimba n'ibitsina n'ibindi. Bavuga bati gute uno muntu ashobora kuvuga no mazina yose kandi afise umugore. So ibyo rero bavuze ntabwo ari byo mugabo naho yoba ari byo bibaye bikaba byo ntacambuza kurongora uwo nkunda kubera ko uyu munsi nk'akarorero uyu munsi wewe cyangwa jewe turabo ariko ejo wakwasanga usanga hari ibintu byabaye tukakika abantu batabona. Uyu munsi waba ukomeye ukagenda mu ibarabara ugahura n'imodoka ukagira isanganya ukabikimuga utari kimuga no kuri kabisa. So nimba rero umuntu ubonye umukunda emera umukunda uko ari kose nkambe bibaye byo. Rero yaba ntarubaka naho nari kuronka umuntu anyunyusa amaguru n'amaboko tukaba dukundanye tugahuza umutima tugahuza tukabana akandemesha nkamuremesha nari kumutwara. Yes. Ico ndakikwemereye cyane kubera ko kiratumye nongeza ko kandi kadogre kamwe mutwe nagukundamwo kubera ko nibutse ko igihe yagira mariage si kubera ko mutenye bifu ko tutomuvuga ko mugabo nibutse ko igihe yagira mariage wigeze kuvuga ikintu kuva kirandyoheye ukungene yabaye determine agakunda umugore malgré ubumuga yaba afise. Ikintu rero nagikunze rero nawe numva umpaye inyishu vraiment abugushimiye. Hari akandi kantu kamwe nshaka kukubaza gasa nka kurangiza mbere ko hanze hariho kungene abantu bariko uravye hanze baravuga ngo Trump ngo ariko yirukana ngo abanyafrika ngo abirabure nawe tukaba tuzi ko abantu benshi bakunda kuvuga ngo mu Burundi waramaze kwicafuza waramaze kuvuga ibintu byinshi bituma hariho mu nzego mu bantu basanzwe kubona uvuga ngo nta muntu n'umwe guhanirwe. Sasa rero Chimamanda hamwe woshikirwa uzobaye wande uzobaye wande nose zo bantashe mu rugo hari uwana kwakira ikiwerewere kandi ubavuga ko aho ntazaho hanyuze ku butaka bw'u Burundi umwana w'icangazi yasize se wiwe
acaragenda aja mu mahanga amaze igihe abuze amahoro. Nyaruka iyo ndi murayizi, iyo nkuru urayize muri Bibiliya. ndayizi. Umuntu burya rimwe na rimwe hari abantu mu gihugu bakora amafuti. Yeah. Ni ukuri kw'Imana umuntu naho yo bagiye ahunze igihugu agakora amafuti akagaruka, mwereke yuko isi hinduka. Yeah. Ntabwo igisubizo ari kuvuga ngo reka ndagushire mu ibuye, kuko ndakurahiye bajya abantu bashira mu ibuye abandi ejo nabo bazokwisangayo. Yeah, cyane abantu nibabe baba umuvyeyi, kirasa gusa nisha umuntu nkakarera umuntu nkamugirira nabi, ibyo birumvikana. N'ahandi mvugo uravuga uti we ntuzusubire. Ivyo nivyo biba bikwiye kuranga abantu bamenye Imana kandi basize Imana imbere. Yeah. So sure kuri kino kintu rero ntabwo ndavyibaza, kuko Trump ibintu ariko arakora byo kwirukana abanyafrika bari hino n'abantu baje baciye mu ku mugabane wa Amerika na Mexico bingiye badafise ibyangombwa. Rero bajya abantu babaje nko mu buryo bw'ubujura, nta gihugu na kimwe ushobora kuba badafise ibyangombwa. Okay. Naje ntabwo naje muri ubwo buryo. Ikindi nabo no. Yaje naje muri ubwo buryo, je naje mu bintu by'amashure. Okay. Byo mu bintu by'amashure ngirayo. So rero ugiye kuraba iki naco Trump ariko arirukana, ni kubera ko hariho abantu babaye no bafise amazina mabi, bakoze ibintu bibi, criminal. Yeah. Nabo bantu bisabwa yuko bigizwayo kugira ngo igihugu kino kigira umutekano. Ikindi naco ugiye kuraba ibi bihugu tubayemo hano ku isi biriko birahindagurika, ni kuvuga ngo Amerika isa nk'iriko itakaza ijambo ku isi. Kubera ko ngira ngo babasizemo intege nke, ariko urabona ko Ubushinwa, Uburusiya, Korea ya ruguru biriko bigira ijambo muri Afrika gusumba Amerika. Yeah. Ni kuvuga yuko Amerika iriko itakaza uburyo, amafaranga, ubuzi. Iyo abo bantu rero bavuye mu bindi bihugu bamaze kugera muri bino bihugu, baca bagenda gukorera amafaranga make, mugabo abene igihugu bibi bihugu bakabura ubuzi. Yeah. Ico rero uyu muperezida agomba ni abo bantu hako banyaga ubuzi bw'abene igihugu bino nibasubira iwabo, kwanza igihugu cyabene igihugu abari bo batangura kuronka ubuzima bwiza. Ngiye kuraba n'umu perezida dufise ubu n'umuntu ashigikira intambara cyane. Yeah. So hakorewe uwo perezida ariko araza ubu Trump yashigikira intambara, avuga ati no, je ngomba kubanza gufasha igihugu cyanjye. So sinibaza yuko ndi mu bazoza niyo bavuga bati ababaye no bose bavukiye hanze twasubije inyuma, muzobona nikoreye intunduguma. Uzonyakira wowe, uzonyakira wewe. Kandi nzoba muzi wawe. Aruze kubikuramo mu kiganiro, nuze kubikuramo mu kiganiro please. Waje nzobikura. Ubikura mu zose waguye ikiganiro. Okay, bandana. Urambona like bagenzi banje wakoresheje like wateye intege, nimba hariho ibintu nkunda nukungene mani wa uteye intege abantu. Aho ndavuga ku banyempano b'abanyamuziki, nararyohewe igihe nabona wateye intege Alvis Smith na Bell Nice. Man, ni ibintu nakunze narabikoze kubera ko Imana idatoro utuntu twiza manavuze mu biganiro gato utuntu tubivuza. Why? Mutu twiza bakoze? Like warabateye intege ku ndirimbo nziza bakoze. Ndiko ndakwa press, ni umwanya wo kwa press ibikorwa byashima Amanda. Ndakunda ingene hariho abantu benshi bagiye baba bakoze ama challenges, baba abantu baba bafite ibibazo ukabatera intege, cyangwa ukabashikako. Hariho kinini wewe kugira ngo Uburundi bw'uno munsi buhinduke, bube igihugu ciza, bibe nko kubyifuza mu mugabo ciza en general. Icambere burya iyo abantu bose bagiye hamwe bakaba together nta kintu cobananiye. Niyo mpamvu baragiye ngo hajye ibintu byo kwisambura mwimice, kirazere ko twisambura buri mwanya. Nk'akarorero sinzi yuko buzu bikuremwo ndeka ndabivuga. Nta na kimwe. Simbizi yuko Smith yobe yarakwatsa ko mu ijipo. Pardon?
simbizi yuko Smith yoba yarakwatsa ko mu ijipo ariko igihe mwakorera hamwe byagira ingufu gusumbya ko wokwikorana wenyine. Okay. So ibintu twebwe iwacu ngaho biharawe ni ukugomba umwe wese yuko yikorera ibyiwe, ntabwo twashobora kubaka igihugu mu gihe umwe wese agomba kwikorera ibyiwe. Yego. Ugenda urabe muri filime Abeli inzira ya bose ari Ravine bagikorera hamwe filime zari n'inguvu. Nobo barasubije hamwe kandi urabona ko ibintu biragenda neza. Nta gusubiza hamwe baramaze kubona amanyanga ubu naho bagenda kubwira abafana ntibazobumva ni ba manyanga. Uyu munsi abafana benshi baramaze kumenya yuko Abeli arondera ko mu ijipo inzira bose naho ngo yaramwangiye baramaze kubishira mu mitwe. Kugiye bakomeze kumwe kwa mbere bari kuba bageze ku rundi rwego. Bon chochote ikindi kitwononera ngaho iyo utwege mu Burundi yaba umustar yaba umukozi w'Imana yaba umuki amaze gukora akantu gato akabana aramenyekanye ahita yitwa amazina akomeye King Moses Major Moses umwami w'umuziki umwami w'ifilime no come on yaza ko biduze ibyo nibyo bitwononera mugani twaza twishishije bugufi tugakorera hamwe tugahuriza hamwe tugahanura ibyo Burundi bizohinduka siko. Ikindi naco bajya bahungu impamvu narabashimiye urazi ko ndibaza nuko kweze kuza muri December ukwezi kwa12 uriya ndibagengere bamwita nzo mu miliyoni Fernando. Yes, of course I will do it. Uzayama kubera indirimbo nziza yaririmbye indirimbo zirimo message, indirimbo zirimo ubutumwa bwiza, indirimbo zirimo ukuri kanatishira hejuru. Rero burya umuntu akeneye yuko bamutera intege kugira ngo nejo azakora ibindi bintu byiza. Abikoze kubera ko nabonye hariyo groupe bashinze bavuga ngo bavuze ngo kuzimya ngo Fernando ngo kumuzimya. Sha ujya ntashobora kuzimika man noneho rero jenge ku ruhande rw'ujya muhungu afise tano arabifise kandi uganye pempo ibintu byose hari ibintu umuntu ashobora gukora ugasanga kandi ikindi naco abantu barafise ukungene bakunda kumviriza akarimi k'umuntu umwe. Yes, of course. Yeah. Ko yavuze ibintu wari mukuru ugasanga parko ujya muhungu niwe usanga barafise n'umutima mwiza kandi yes cyane gose yeah That's what twashigikira kugira ngo tubatere intege. Ayenzi gora byibagiye. Nawe naho unyanka zo gushikira nugira Mariya. Ndashaka ubunye. Asimva ngo utanjwe. Kwera ko wamvuze nabi kanshi hama. Sinakuvuze nabi mwe mwaragayanye kandi kugira ngo ayo wabitanguye kuri Smith niwe yabikwigishije. Smith niwe yabikwigishije. Oya Jesse Smith yabinyigishije. Andi wigeze ko narabashe naramushimiye ku ndirimbo bakoze naramushimiye ubyibuka. Yumuntu akoze neza n'ingoma yo kumushimira. Mutitaye ku bindi by'isakusa. Adurabize ko kubona atikuye wewe narabashe mwari kumwe. So gute byagarutse narabashe nkamushimira mu byo yakoze. Bijya n'ibintu bisanzwe. Bige bintu narabikoze ko ikiganiro ndaza kurungikira no munsi ubone how much ibiganiro biri important utigere ubibona. Murabipostinga? Naragipostinze ndavuga ati mana yanje ibintu birangiye kubona Jean nashyemo nakutita kuri bya bintu ho ruvuga ndavuga ati vraiment ndagyowe n'ingene supporting ingende wanje. Simbizi nimbibona ngaho warabikoze neza nzo birabanda bivuge. Narabikoze bari nikiganiro nakoze ndi jenyene. Maybe umva wari wenyene nico kibazo kandi ikindi naco umenyetse no mbuga Jesse naje kurikirana cyane hari abantu hano tuba babankurikirana ibintu byariko biravugwa. Rero hari ibintu ngaho byavuzwe bimeze ukuntu bisabwa ko ndabyishura nibo babimanyima nkabyishura ko batamwanya noronka wo gukurikirana byose. Ndejo igana ndagifite ndaza kukikurungikira kuko nararyohewe naciye mbona ko mu gusupportinga ikintu wita ngo yavuze iki ngo byo byagenze gute oya nabonye ko hano umutima mwiza tu. Okay aka gacizo ukagumizamo
Yego. Tubarize abantu muri comment bose. Mwe bantu muri ko barakurikira kiro kiganiro. Niwe mwemera yuko uri umukobwa w'umugore wanje wa kabiri mumbwire ngomba kumukwa. Aswi ntabwo ari kubesha. Niyo muvyeme ukura mu mana yanyu. Munyumve neza reka nacire ko bidinga byenga. Ngo iki? Ndakugamiye ndakagumizamwo. Ndakakomba ubwa ushaka kombi umugore wanje wa kabiri hano madamu wanje turi kubari harya reka aranyumviriza byakweli cyane rwose ari harya reka aranyumviriza yarabyemeye cyane hano muri comment niyo bavuga ngo oya ngo umukobwa ni gasunduzi za guca mpero bishiraga bashobora bita kuri bya bintu wavuga nabi none rega niba warambona nk'ubu hariho abantu batanzi hariho abantu batarambona tutaranahura tutazonahura mu kubu baramaze gushira mu mutwe ko jewe ndi shaka ikintu wavuga oya ntaco nanjye ndabikuyeho no muzi tuzobifuta naje sawa rero none ikiganiro kiraheze yes ndagushimiye rwose cyane nari ndagushimiye okay ati uko biri kose njyewe n'ukungene Jean njyewe sishira imbere beef ndazi ko abantu bose baruvuga ndavuga ku ruhande ntutuntura umuntu muri muganira sawa rero ijoro ryiza murakoze rwose cyane kandi nabashimiye mugire umunsi mwiza